Kuba igihugu gikize giteye imbere kirimo inganda zose zishoboka kuri iyi si ya rurema, gicuruza ibicuruzwa ku isoko mpuzamahanga ndetse kiri mu bya mbere bikize. Ibyo ntibivuze ko perezida w'icyo gihugu aba ari umwe mu bakire bayoboye abandi kuri iyi si. Reka reka da! Niyo mpamvu ugiye gutungurwa n'urutonde twabakoreye, aho twabatondekeye abaperezida 10 bakize kurenza abandi kuri iyi si ya rurema. Aya makuru turayakesha Yahoo Finance. Namwe mwajyaho mukicekingira mukaza kureba. Gusa twarubakoreye ugiye gutungurwa bikomeye n'abaperezida higanjemo abo mu bihugu bya Afurika utakekaga. Ntucikwe rero, reba iyi video njye mugiye kubana nk'ibisanzwe ni Ismael King Bruce JJ, urebe munsi nimba waramaze kutwiyungaho warakoze subscribe, ubundi nze turebane abaperezida 10 bakize kurenza abandi. Ku mwanya wa 10 turasanga perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan na miliyoni 58 z'amadolari y'Amerika. Izi ni miliyari 75 na miliyoni 47 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga William Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya na miliyoni 299 z'amadolari. Izi ni miliyari 386 na miliyoni 885 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 mu baperezida 10 bakize kuri iyi si ya rurema kurenza abandi batunze agatubutse turahasanga Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa w'Afurika y'Epfo na miliyoni 450 z'amadolari. Izi ni miliyari 582 na miliyoni 268 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 w'abaperezida b'abakire kurenza abandi kuri iyi si ya rurema barigwije turahasanga Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda na miliyoni 500 z'amadolari. Izi ni miliyari 646 na miliyoni 935 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga minisitiri w'intebe wa Azerbaijan Ilham Aliyeva na miliyoni 500 anganya na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, miliyoni 500 z'amadolari. Izi mu manyarwanda tuyavunjishije ni miliyari 646 na miliyoni 935 z'amafaranga y'u Rwanda. Mbere y'uko tujya kuri 5 ba mbere bayoboye abandi mu baperezida 10 b'abakire, ndakwibutsa kubanza kureba munsi nimba waramaze gukora subscribe, nimba utari wakayikoze uyikore, ukore like, ukore ndetse no kuri share sharinga izindi nshuti zawe nazo zimenye abaperezida 10 bakize kuri iyi si ya rurema. Ku mwanya wa 5 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, miliyoni 600 z'amadolari. Izi ni miliyari 776,358 z'amanyarwanda. Perezida wa Guinea Equatorial kabisa niwe dusanze ku mwanya wacu wa 5 w'abaherwe b'abaperezida. Ku mwanya wa 4 turasanga minisitiri w'intebe wa Syria Bashar al-Assad na miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari. Aya ntibyoroshye kuba wayavunjisha mu manyarwanda kuko ushobora imibare kuyivuga ukumva neza ugiye kuvuga ururimi. Ku mwanya wa 3 turasanga Xi Jinping na miliyoni 1 na miliyoni 500, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa, igihugu gikize kabisa mwese muzi, kinarimo abaturage benshi cyane kuri iyi si ya rurema. Ku mwanya wa 2 turasanga perezida wa Koreya y'Amajyaruguru Kim Jong Un na miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Ngira ngo mwese mwamaze kuba mwamenya abaperezida bangahe 9 ba mbere, nimba utabibuka reka mbagusubiremo guhera ku wa 10. Ku wa 10 twasanze perezida wa Turukiya ariwe bita Recep Tayyip Erdogan. Ku mwanya wa 9 twari twasanze William Ruto. Ku mwanya wa 8 turasanga Cyril Ramaphosa.
perezida wa South Africa. Ku mwanya wa karindwi twahasanze Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu twahasanze minisitiri w'intebe wa Azerbaijan ariwe Ilham Aliyev. Ku mwanya wa gatanu twahasanze Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, perezida wa Guinea Equatorial. Ku mwanya wa kane tuhasanga perezida wa Syria ariwe Bashar al-Assad na miliyari imwe na miliyoni 500. Ku wa gatatu hari Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa na miliyari imwe na miliyoni 500. Ku wa kabiri niho twasanze perezida wa Korea y'Amajyaruguru na miliyari 5. Mwakibaza uti se ku mwanya wa mbere hari nde? Bamwita Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, miliyari 200 z'amadolari kabisa. Ashobora kuba akubye aba bamubanjirije inshuro utabara. Wegure karikireta nawe uze gukuba neza umbwira imibare. Ashobora kuba akubye nk'aba 10 cyangwa se aba 9 bamubanjirije nk'inshuro zigera muri 20. Urumva ko uyu mugabo we ntabaho kabisa. Uko akaze mu gihugu cye no mu mitungo arakaze. Niwe uyoboye abandi rero. Dusigire comment. Njye mwari muri kumwe ni Ismael King Brustige. Ibuka gukora subscribe, liking iyi video. Ciao ciao, Imana ibarinde.